Wizera urabona ubwiza bw'Imana ukugira special. Nimba ubyizera uvuga uti amina. Ndashaka mbere yo kuvuga kuri message y'uno munsi Imana yashize mu mutima wanje, ndashaka gusubira gufata umwanya wo kubashimira nk'ishengero ngene ku munsi wa Mungu mwahabaye kandi mukitaba igikorwa twari dufise cyo gusengera aba pasteur bashasha. Mwagize neza kuhaba kandi kuhaba ku masaha meza, kandi mukaza mushajije mukadushoboza gukora igikorwa ciza kidasanzwe. Ndashaka kubashimira no kubasaba basi mwikomera amashi. Haleluya, amen. Ni vyiza gutegura urubanza ukitabwa, cane cane abana bo mu nzu bakahaba, ni ikintu ciza cane cane ko abari umunsi udasanzwe kwishengero, abari intambuko Imana iduhaye gutera. Rero ndashaka kukibakengurukira n'abantu bose badufashije muri organisation, abari mu bikorwa bitandukanye na komite ya organisation ku buryo bw'umwihariko. Ndashaka kuyishimira ko igikorwa bagikoze neza, twagira ibihe vyiza, twagira umwanya mwiza wo guhimbaza Imana no gukengurukira Imana no gushimira Imana ku bakozi twari dusanzwe dufise, ariko kandi gushimira Imana canke guserebra ingabire ziri hagati yacu, kuko twese uko twicaye ngaha turi ingabire, mwese muri ingabire. Yesu ashimwe cyane. Rero hari ibihe by'umwihariko tuzishira habona kandi tukazikengurukira Imana ku buryo budasanzwe. Rero mwagize neza kuhaba no gushigikira ico gikorwa. Haleluya. Uno munsi mfise ijambo rivuga, umutwe w'ijambo ravuga ngo Yesu inshuti y'abanyavyaha. Yesu inshuti y'abanyavyaha. Ijambo ndarifise haraheze imisi gihe twari mu masengesho. Mu ndwi yahera twari dufise amasengesho, muri rya ndwi twasengeye abapastori itangura twari dufise amasengesho, kandi muri ayo masengesho ndibuka ko soit lundi canke mardi Imana yanshize mu mutima, ndiko ndaza kuri podium numva muri jewe Imana ishize mu mutima ku kintu kijanye n'umutima wiyagiriza, ikintu kijanye n'umutima wiyagiriza. Iryo jambo rero muri indwi tuvuyemo canke turangije ryaraje mu mutima wanje cane, ndagiyumvira ko kandi numva rigenda riba rinini mu mutima wanje, ariko numva yuko ari ijambo rishobora kuba kubure rifise abantu riraba nabo ritaraba, ariko kubo riraba ndashaka uno munsi kuvugana n'umutima wawe no kugufasha kuva mu minyororo y'umwansi. Kindi kigira kabiri, n'uwo ritaraba directement ndagomba kumufasha gutahura ingene akwiye kwifata mu bintu, mu migenderanire canke mu rugendo rwacu, iyo turi kumwe n'abandi, iyo tubanye n'abandi, gutahura ikintu kanaka. Ndashaka kuvuga ngo kimwe mu bintu bigize Satani, canke Satani kimwe mu bintu akoresha, canke kimwe mu bigize ico no kwita ministère, canke no kwita igikorwa ciwe, ndeke kucita ministère, haki igikorwa ca Satani, kimwe mu bikorwa bikomeye Satani akoresha mu buzima bw'abantu canke mu buzima bwacu, mu kudutera canke mu kutugwanya, arakoresha igikorwa cyo kwagiriza. Bibiliya imwita umwagirizi wa bene data. Turaza gusoma uyu murongo. Niwe aturega, niwe atwagiriza, niwe agira ivyo aturega mu vyatunaniye, kandi muri ivyo vyatunaniye, muri uko kugira ivyo aturega, yarabikora kuva kera mu isezerano rishasha, kandi akabikora afise intumbero yuko mu buzima bwacu Imana igira amakosa idutoyeko, canke kugira ngo iduteranye n'Imana, kuko n'umurezi. Hari igihe usanga mu buzima bwacu twipfuza gukura,
twipfuza kuhimbara Imana. Kuva igihe twakijijwe hari ikintu gishasha cavutse mu mutima wacu. Umuntu wese akijijwe ashaka guhimbara Imana. Umuntu wese akijijwe yisanga ariko afata inzira imutwara aho Imana iri, akagenda ahunga inzira zimutandukanya n'Imana. Twese byaradushikiye. Hari umunsi twakijijwe tukisanga hari ibintu turiko turumva tutagishaka gukora, niyo tubikoze tukumva turiyagirije. Buhoro buhoro ubuzima bwacu bugenda busa nk'uko Imana isa. Nukuvuga ngo mu mutima wacu kuko dufise kamere ka Kristo muri twebwe, ako kamere ka Kristo, ubwo bumana, iyo divinite yexista muri twebwe biciye muri mpwemu yera twahawe igihe twakizwa, kuko ari we yanatuvyaye. Kamere k'Imana kadusunikira gusa n'Imana. Burya umuntu akijijwe ashaka guhinduka. Nta muntu yakijijwe vy'ukuri akahishurirwa Kristo atumva afise inyota yo guhinduka no gusa nk'uko Imana ishaka. Haleluya. So rero cyo mvuga, icaha kidutuma tumenya ingene turi babi. Icaha ni kimwe mu bintu bidutuma tumenya ingene turi babi, sivyo? Kandi iyo uri kuratambukira mu vy'Imana idashaka, kuko wamaze kumenyeshwa ikibi n'iciza, ico caha kikagutera kumva yuko ico wakoze atari ciza, bikuzana mu mutima ikintu cyo kwiyagiriza. Iyo wemereye Imana kuzohora uvyuka gusenga, hama ukisanga ntiwasenze canke wabihevye, biragutera kwiyagiriza. Iyo wabwiwe kwika ari icaha, Bibiliya ikagutahuza kwika ari icaha, ugasanga wakiguyemo, bigutera kwiyagiriza. Ikintu cose ukora gitandukanye n'ubugombe bw'Imana kizana mu mutima wawe kumva wagirijwe, sivyo? Kandi rimwe na rimwe bigatuma uwo muntu yumva yiyagiriza, agenda mu mutima wiwe yumva afise n'isoni. Mpora numva abantu benshi ambarira ngo muri iyi minsi birangora gusenga. Muri iyi minsi numva bingora gusenga, niyo ngerageje kwegera Imana numva umenga hariyo igihome, numva umenga hariho igisozi, numva umenga Imana ntinyumva. Kenshi iyo umuntu ambariye gutyo, ca nshaka kumenya ivyo abayemo mu buzima bwiwe. Benshi wamusanga kimwe mu bintu baba babayemo, ababayeho mu buzima bwo kugendera mu caha, hama bigatuma kukagendera mu caha biramugora gusenga, kuko yumva umenga ntiyakiriwe n'Imana, yumva umenga Imana imuraba igitsure, yumva umenga Imana ntimunezererewe, kuko nawe atabari karabaho mu buzima bwo kwezwa. Twebwe abakijijwe twahamagariwe ubuzima bwo kwezwa. Guhera umunsi twakiriye Yesu twitwa abagororotsi, kuko twakiriye Yesu umugororotsi. Yesu ashimwe cyane. Ariko iminsi y'ubuzima bwacu ikurikira kwitaba umuhamagaro wa Yesu, icika iminsi yo kugenda tubaho mu buzima bwo kwezwa, buhimbara Imana, buhesha Imana icubahiro. Iyo utabayeho wejejwe uriyagiriza. Ndakunda gutanga akakarorero, ni nkuko nofata ngaho no munsi muri kino gitondo nkazana akadobo k'iyarara nkagasuka ngaha, mwese muharavye mubona ko hadasa neza. Kandi nuwoshika kare mu gatondo yo kumva ati kuko iki bijya bintu batabikuraho ari ubucafu. Kubera iki? Kuko hasanzwe hatunganije. Ariko wofata iyo ndobo nyene akaja kuyongereza kuyarara ryo mu ikartie, nta nuwo bimenya ko bongereje kwindobo imwe, nespa? Kuko hasanzwe ari kuyarara. So iyo umuntu yahamagariwe kwezwa, ubucafu bukeya buri mu buzima bwiwe buraboneka, buri remarkable, kandi burabuza amahoro yabawe cyangwa ari we wese abubona, kuko atari kibanza c'umucafu. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Amen. Rero kwezwa niyo appel, niwo muhamagaro uri ku buzima bwacu, ubuzima bwo kwezwa. Rero ndashaka kuvuga nsomye muri Genèse chapitre 3 verset 7 kugeza kuri verset 8. Mikro ya Fiston irazimije. Amaso yabo bompi arihweza, bamenya yuko bagenda gusa, bafatanganya ibibabi by'imisukoni, bironkeramwo uducocegwa. Bumva ijwi ry'Uhoraho Imana agendagenda muri iryo tongo mu gihe c'akayaga ko kugagoroba. Uwo mugabo n'umugore wiwe binyegeza mu biti byo muri iryo tongo ngo Uhoraho Imana ntababone. Haleluya. Iyi ni inkuru ya Adamu na Eva twese dusanzwe tuzi. Urabizi yuko Imana yari yababwiye ikibi n'inciza, yari yababwiye ico bakwiye gukora n'ico badakwiye gukora.
ako birivuga ngo bamaze kujya kuri ca giti Imana yababuza amaso yabo aruguruka, hama kandi ngo bamenya ko bambaye ubusa. Ndashaka kuvuga ngo iyo umuntu akora canke iyo umuntu ari mu caha, icaha kuri aba bantu ba mbere baremwe cabatumye baprena conscience canke bamenya ko bambaye ubusa, ko bari gusa. Icaha cabambuye ubuntu bw'Imana bwari bubambitse, icaha cabambuye presence y'Imana, ubuzima bwabo bwari bwambaye, ntibashoboye kubona ubusa bwabo, ntibashoboye kubona ingene bari vide. Icaha cakreye ico no kwita ubugaragwa bwo mu buryo bw'impwemu, vide spirituel. Abiga classe 4 muca mu vyumva, cakreye vide spirituel. Icaha bumva bafise isoni, bumvise bafise isoni bagenda kurondera uduhuzu bipfuka canke bagenda kurondera ibibabi bipfuka. Impuzu za mbere ziba zirabaye kreye, ariko uretse ko barondeye ibibabi bipfuka, uravyumva ngo n'Imana ije kubaraba barayinyegeje kuko bumva batoseruka imbere y'Imana. Ndashaka kuvuga ngo icaha kiradutuma twiyagiriza, kandi icaha kirashobora gutuma umuntu yumva ko atandukanijwe n'Imana. Bibiliya ivuga ngo abantu ko bakoze ibyaha batandukanijwe n'Imana. Icaha kiradutandukanya n'Imana. Na Adamu na Eva icaha carabatandukanije n'Imana, bumva badashobora kwakirwa, bumva bafise isoni. Ariko kimwe mu bintu Imana yakoze mu buzima bwabo, kimwe mu bintu Imana yaje gukora, Yesu amaze kuza canke Imana ibasanzwe muri iryo tongo bamaze gukora icaha, ico Imana yabakoreye yagize gute? Yabazi igikoko ikivanamo urushato, isesa amaraso nk'ikimenyetso kiri prophétique c'amaraso ya Yesu azoseseka agakura kwicaha c'abari mw'isi. Ariko kandi muri uwo mwanya wo gupfupfahaza n'umwanya mutoya, Imana yica igikoko, ivayisha amaraso, kandi bica bimera nk'ibicitse itegeko yuko abantu badashobora kwegera Imana hatabayeho guseseka kw'amaraso kw'igikoko, kugira ngo kibakure kwicaha, nubwo kitashobora kubakura kwicaha definitivement, ariko provisoirement amaraso yavishwa y'ibikoko yarashobora gukuraho icaha, abantu bagashobora kugira ubusabane canke bagashobora kunywana n'Imana. Rero ndashaka kuvuga uburyo bubiri bwo kwiyagiriza bubaho. Iyo umuntu ari kagendera mu nzira Imana idahimbagwa nayo, ariyagiriza. Ariko ndashaka kuvuga kuri iri jambo rya culpabilité, nshizeho ubwoko bubiri bwo kwiyagiriza. Hariho ukwiyagiriza tugira canke dushobora kubamwo, ariko kukatubera ukwiyagiriza kudusunikira kukwihana. Ariko kandi hariho n'ukundi kwiyagiriza dushobora kugira, uko kwiyagiriza kukadusunikira kure y'Imana. Ndashaka gufata umwanya wo gusobanura ibi bintu. Genèse chapitre 4 kuva kuri verset 5 kugera kuri verset 7, Tanguriro 4 kuva kuri 5 gashika kuri 7. Tikanwa giwe maze Kayini arashavura cyane, mu maso hiwe harijigwa. Uhoraho abaza Kayini ati, ni igiki kikurakije kandi ni igiki gitumye wijiriwe mu maso? Wokora neza ntiwo kwemegwa, ariko nutakora neza icaha kibunze ku rugi, kandi ni wowe cifuza, ariko ukwiye kukinesha. Haleluya. Imana yasanze Kayini afise umubabaro kuko Imana itakirisha ishikanwa ryiwe. Ariko kandi mwibuke ko Kayini yari yatanze ishikanwa uko Imana itabishaka. Ukwiyagiriza mu mutima wa Kayini, ukumva umenga aratawe n'Imana kuko itaryoherewe ishikanwa ryiwe, ariko igahimbarwa n'ishikanwa rya mwene wabo Abeli, bituma Kayini mu mutima wiwe uko guti iyo sentiment, uwo mutima nk'uko umenga aratawe canke ntiyakiriwe, bica bimutangura kumuviramo ikintu kibi, bitangura kumuviramo kugira umugambi wo kwica mwene wabo. Imana mu kuza kuvugisha Kayini yamubwiye ibintu bigira bimushikire, yamubwiye ibihejeje kumushikira. Yaramubwiye ati, Kayini, wewe imbere yawe ufise options zibiri. Mu mutima wawe ndabona icaha kirabunze ku rugi, Satani ariko gusunikira kwica mwene wanyu. Ico ugiye gukora ni kibi kandi kigiye kukuviramwo ikibi.
ariko kandi wari ufise possibility ya kabiri, wari ukwiye gukora icemewe nanje, wari ukwiye gukora iciza, hama nawe wishikanwa ryawe nkaryakira. So uri imbere ya choix, uri imbere y'amahitamwo, gestion ugirire culpabilité, gestion ugiye kugirira uko kwiyagiriza wumva mu mutima nuko kutakigwa, iri kigutwara mu nzira zibiri ziri possible. So urabona iyo umuntu muri we afise ukwiyagiriza nakone kurafise ico kutumotiva gukora, kurafise ico kushobora kudutera gukora. Kuri uyu munsi nagomba kuvuga kuri kino kintu kuko nibaza ko hari abantu sinzigene bangana, ariko hari abantu baboshwe bari muri prison idasanzwe yitwa kwiyagiriza. Natangaye n'indirimbo ukuntu Arsene yaturongoye mu ndirimbo zijaye n'urukundo rw'Imana niki, kuko rimwe na rimwe kwiyagiriza si bibi, ariko kwiyagiriza k'umuntu kungana na nivo afise yo guhishurirwa urukundo rw'Imana. Iyo urugezo rwanje rwo gutahura urukundo rw'Imana ari ruto, urugezo rwanje rwo kwiyagiriza ruzoba runini cyane, kandi ruzoba nefast canke ruzogira inkurikizi mbi. Kayini yamenye ko atakiriwe, yumva ko atakiriwe n'Imana, ivyo bitakiriwe. Yarafise possibility yo kwihana, niko Imana yamubwiye akemegwa, ariko mu gishingo cyo kugaruka gukora ibintu ko Imana ishaka, ahubwo wowe ico yakoze yahisemo kwica mwene wabo, ahubwo hakumva aronsa amahoro ivyo biba bibi, kuko Bibiliya ivuga ngo Imana yamushize ko ikimenyetso, kandi ngo yapfuye ayerera, agenda ayerera. Ni ukuvuga ngo solution ushobora kwaporta par rapport à ta culpabilité, inyishu uhora uzanira ibikwagiriza mu mutima wawe, iyo itabaye inyishu ivuye ku Mana, uzokwamusanga bizogutera ahubwo kugenda uyerera uba mubi kurusha uko wari usanzwe uri mubi, haguhindura situation yawe ahubwo igenda yiyampira kuko utatahuye kino kintu. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Rero ukwiyagiriza kuri mu buryo bubiri. Hariho ukwiyagiriza kukujana kure y'Imana, hariho n'ukwiyagiriza kugutera kuza imbere y'Imana. Kugira uzumenye yuko ibiriko birakwagiriza biva ku Mana, uzokwamubona yuko igihe wiyagirije, uzokwamubona yuko uko kwiyagiriza ikosa kukuzana kwegera Imana, nk'uko ariyo yonyine ishobora kugutabarika gufasha. Inyishu z'uko kwiyagiriza zizokwama zigusunikira ku Mana. Ariko ukwiyagiriza kuva kuri Satani, umwagirije wa bene data, ni kwa kwiyagiriza kugutuma ahubwo ugenda urushiriza kuja kure y'Imana. Ndashaka turabire hamwe uyu murongo kugira ngo icimviro cacu gishobore kugira gute. Kuko ubiravye urabona yuko Kayini ico yakoze carushije kuba pire. Mwibuke yuko na Yuda yariyagirije, ariko Yuda amaze kwiyagiriza yakoze iki? Yarihanye. No, Yuda amaze kwiyagiriza yariyahuye. Nukuvuga ngo iyo wiyagiriza canke iyo hari kikwagiriza, ugomba gutandukanya icagirizo kije kiva ku Mana n'icagirizo kije kiva kuri Satani. Kuko icagirizo kije kiva kuri Satani kidutwara gukometa l'irréparable, kidutwara gukometa le pire. Hariho abakristo benshi usanga barakijijwe ariko bagendana ukwiyagiriza, ugendana kwiyagiriza icaha wakoze, ugendana kwiyagiriza ikintu cakunaniye, ugendana kwiyagiriza kubera intege nke zawe. Ugasanga wabiraba uko kwiyagiriza si ukwiyagiriza kuko kuragusunikira ku Mana, ahubwo uko iminsi igenda ukabona ahubwo uko kwiyagiriza kugenda gusambura ubusabane n'ubucuti bwawe n'Imana, ukagenda uraba Imana nk'uko umengira gushavuriye, ukagenda utangura kuyibonera kure, buhoro buhoro ikiganiro cawe n'Imana kikagenda kigabanuka, ugasanga buhoro buhoro haraje igikonyozi canke haraje froideur muri relation zawe n'Imana, ukumva ego ni gutuka ntuyituka, ariko ukumva byarabayemwo imbeho n'ibigishushe, ntibigishobora gufatika. Kubera iki? Kuko ico wiyagiriza kigenda kikwegeza kure y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya.
amen, amina. Usomye Zaburi ya 51 kuri bamwe n'umurongo wa 2, ku bandi n'umurongo wa 4, utabibonye ndashaka dusome uyu murongo wa mbere, Psaume 51 verset 2, havuga ngo iki? unyuhagire gose ukugabitanya kwanje, unyoze icaha canje. Dawidi yarakoze icaha, yica umuntu w'abandi, anasambanya n'umugore w'abandi. Ariko Dawidi nubwo yakoze icaha, hariho ikintu nshobora kuaprecia kuri Dawidi. Dawidi nubwo yakoze iki caha akisanga yaguye mu caha, Dawidi ntiyigeze atakaza communion na prophète Nathan. Imana yavugira mu baprofete, nibo bazana icimviro c'Imana. Dawidi nubwo yakoze icaha, yagumye afise ugutwi kuri hafi y'ijwi rya Natani. Dawidi akora icaha arakinyegeza, ariko amaze kukinyegeza Imana igihishurira Natani. Natani aja kuraba Dawidi umwami, amubwira ikosa yakoze. Amubwira ikosa Dawidi yakoze, Dawidi ahitamo kwihana, amaze gutahura ko ari umunyavyaha. Aho Dawidi atandukaniye na Kayini, Kayini culpabilité yamuteye gukora ikindi caha no kuba mubi no kwiyerwanya de Dieu. Ariko Dawidi amaze gutahura icaha ciwe ntiyagiye kure y'Imana, ahubwo Dawidi ntiyagiye no mu kwica canke gufunga profete, ntiyagiye mu kwihagararako no kwisigura. Ariko Dawidi yavuze iri jambo rikomeye, aravuga ati Mana unyoze icaha canje. Haleluya. Unyoze icaha canje. Yakoresheje ijambo iniquité. Haleluya. Iniquité ni péché à l'extrême. Yo bavuze ngo umuntu ari inique, no kuvuga ngo ni icaha c'agahoberabunwa, si icaha gito, si icaha gisanzwe. Dawidi azi imbere y'Imana rero muri Zaburi aravuga ngo unyoze Mana, unkureko iki caha canje kibi, kandi unyoze unkure kwicaha. Iyi Imana inyagirije, iyo muhemu yera antahuje ko ndi mwikosa, iyo ari muhemu yera bifise comme résultat kuzana umutima wanje kukwihana, cane cane iyo n'umuntu atsindwa kandi yemera eta yiwe atari umuntu yisigura. Rero hariho abantu batagisenga, washobora kuba uriko urananyumviriza utakiza no mu rusengero aho uri, kuko hari ibintu wakoze bikamenyekana, canke hari ibintu vyakubayeko bigutera isoni kuko ari icaha, bigutera ibimaramare kubera ari icaha, wivana mu bandi kuko wumvise hari bikwagiriza. Ariko ndashaka kubwira ikintu kimwe ngo bene uko kwiyagiriza kuva kuri Satani, kuko Satani icifuzo ciwe nuko umaze kugwa mu caha kimwe akwanshena mu bindi vyaha, kandi buhoro buhoro afatira ku kwiyagiriza kwawe agutandukanye n'Imana burundu, gushika naho wewe n'Imana uzomenga ntimwigeze no kumenyana. Uko niko Satani akora, iyo niyo ntumbero yiwe. Dawidi amaze kwitahura nk'umunyavyaha yavuze ati Imana mbabarira icaha canje. Yesu ashimwe cyane. Ku murongo ugira 3 yavuze ikintu kimwe, aravuga ngo ku murongo ugira 3, kuko nzi ibicumuro vyanje, kandi icaha canje cama imbere yanje. Iyo waguye mu caha, iyo ubuzima bwawe butambukira mu kutumvira, bimera nk'uko Dawidi yavuze ngo nakoze icaha kandi icaha canje kiguma imbere yanje na ntaryo. Dawidi yarikawushije kwihana, ariko igihe Natani yamuvugisha, Dawidi atwereka yuko nubwo yabinyegeje vyamuguma imbere. Kuko iyo hatabayeho repentance, iyo hatabayeho kwihana, ca kintu kiguma gifise inguvu, ca kintu kiguma umenga kiragaburiwe, ca kintu kiguma umenga kirafise ubuzima. Naho haba haheze amezi, naho haba haheze imyaka, uguma wumva umenga ca kintu kirafise ubuzima. Aravuga ngo rero Mana kimbabarire, kuko na ntaryo gihora imbere yanje, ico nagukoreye, ico nakoze kiguma imbere yanje. Ikindi Dawidi avuga ku murongo wa 6, iyi Zaburi iraryoshe muze kuyisoma yose, ariko je nakuyemo amaversa mwame. Ku murongo wa 6 havuga ngo raba ugomba ukuri hirya mu mutima. Ugomba ukuri
hirya mu mutima. Hagarara ngaho kwanza, ugomba ukuri hirya mu mutima. Dawidi yareka avuga ikintu gikomeye, aravuga ati Mana wewe ushaka la vérité du fond du cœur, ushaka ukuri ko mu mutima. Ni nkuko Dawidi yareka aravuga ati Mana nubwo nashoboye kwihisha, ndiko exercer maîtrise doso, nubwo yakoresheje, mungabanye retour please, muzoba mukoze, nubwo yakoresheje iki kintu akagihisha, yagumye azi yuko icaha iyo kidakosowe, haleluya, kigira gute? Imana naho wonyegeza, naho wotanga amashikanwa, Imana ishaka ukuri ko mu mutima. Rero Dawidi avuga ngo Mana wowe ndakubonye ushaka ukuri mu mutima. Dawidi yari umuntu akunda Imana. Dawidi yari umuntu afise relation n'Imana. Mugiye mugasoma amaparalele muri Psalm, murabona yuko Dawidi naho yakoze icyaha akagihisha, ntiyigeze ahagarika communion yiwe n'Imana. Yari umuntu atazira, yari umuntu afise relation n'Imana. Dawidi rero yarashishikaye kuba muri communion n'Imana ariko ntiyihana. Imana imaze guhishurira icyaha ciwe Natani, Dawidi atahura ngo ega bwa wundi Imana wowe ukunda ukuri ko mu mutima, naho nashoboye kuba umu expert nkahisha nkanyegeza, ariko wewe ntiwahimbawe n'ivyo ndiko ndagukorera, ntiwahimbawe n'amashikanwa yanje, kwake icyaha canje kitari kizwi, ariko umpamagariye kwihana kuko wowe ukunda ukuri ko mu mutima. Arongera aravuga ati nukorerwa Mana nuhe ubwenge, shira ubwenge mu mutima wanje. Harangira gute iyo verse nyene? Fais pénétrer la sagesse au dedans de moi. mu bwigobeko bwawo uzomenyesha ubwenge. Haleluya, amen. Aratahura yuko akeneye ubundi bwenge muri iyi relation, muri uru rugendo rwiwe n'Imana. Mana shira muri jewe gutahura ibintu nkuko bitahura, kura muri jewe iki kintu kitari cyo, ariko nshiramo ubwenge bwawe kuko ndamenye ngo ukunda ukuri ko mu mutima. Verset 7, unyuhagize Ezobu, untunganye na Ezobu mbone kwera. mbone kwera. Unyuhagire mbone kwera derere, Unyuhagire mbone kwera derere, kurusha uko Shelegi yera. kurusha uko Shelegi yera. Yari kasaba réparation, yari kasaba sanctification. Birashika ukagwa mu caha, birashika ugakora ikintu utaruzi ko wewe ushobora gukora, birashika ukisanga mu kintu utaruzi ko wewe ushobora gukora. Kandi iyo dukoze icaha canke iyo tuguye mu vyaha bimwe bimwe, tuba twihemukiye, kuko rimwe na rimwe wahora ucira imanza babikoze, ntiwatahura ababikora, bikagutera kumva wiyanse kandi wihemukiye kuko usanze ukoze ikintu utaruzi gukora. Ariko ndaje kubwira ngo icyo cyose wakoze, icyaha cyose wakoze kirashobora kubabarirwa. Yesu ashimwe cyane, haleluya, amina. Kirashobora kubabarirwa, kandi nimba uri conscient kikaguhora imbere, ndagomba kukwibutsa no munsi muri kino gitondo ngo hariho ubuntu bw'Imana buhagije kuguha imbabazi y'ico caha wakoze, hama Imana ikagikura hagati yawe n'imigenderanire kugira ngo ushishikare kuba umwana akurikira se kandi se akamuryohererwa nawe ukaryohererwa Imana. Nuguha avantage umansi Satani mu buzima bwawe kutagira ugusaba imbabazi ku caha no kudatunganya icaha watambukiyemo, kuko bimutuma aja hagati yawe we n'Imana. Mu bisanzwe nta muntu aza hagati y'umwana na se, ariko Satani azokwama aronka intebe yicaramwo mu buzima bwacu igihe afise ico ahagaze ko aturega kandi cumvikana, kandi ico kandi twakoze kizokwama kimuha intebe mu buzima bwacu. Rero uburyo bwonyene tuba dufise bwo gusambura intebe ya Satani tukayiturira tukayivana mwinkwi ni ukwihana. Ibindi vyose wadopta, gukwepa abantu, kuja kure y'abantu, kuva mu rusengero, guhagarika ibinabijya, kugenda ugenda, biriko biprofita umwansi kuko areka afatira ku mutahe w'icaha cawe kugira ngo aguperde, akuzimize, agutwara ahandi hantu, kuko abona yuko muri wewe utarasaba kandi utarakira imbabazi z'Imana. Ninde ariko aranyumva muri kino gitondo? Ku murongo wa 8 akavuga ngo
unyumvishe umunezero no guhimbagwa usubire unyumvishe umunezero no guhimbagwa. Haleluya. Yari yaratakaje umunezero, yari yaratakaje ibyishimo by'agakiza, yari yaratakaje naho yabandanya yumva ko ari kumwe n'Imana, ariko hari ikintu cari carapfuye kuko icaha caje kwica ikintu gikomeye mu mutima wiwe. Aravuga ati Imana subira unyumvishe umunezero w'agakiza. kugira ngo amagufa wavunye anezerwe. Kugira ngo amagufa yanje yavunaguritse asubire kunezerwa. Biraboneka yuko Dawidi iki caha cari camaze kumubera nka cancer, cari camutwaye umunezero w'umushaha, ahubwo yari numva umenga n'amagufa yiwe ari brisé. Aravuga ati Mana subiza umunezero mu mutima kugira ngo amagufa yanje yavunaguritse, haleluya, asubire gute? Asubire ahaguruke, nsubire ndaguhimbaze, nsubirana amagara, kuko hari ibintu tujamwo, hari ibintu ukora kumva biriko birakuhonja, kumva amagufa, kumva ubuzima bwawe, kumva umenga no kugwara wagwaye, kuko muri wewe uri kuriyagiriza ikintu kitari ciza cakoretse mu buzima bwawe. Yongera aravuga ku murongo wa 12, unkomorere umunezero w'agakiza kawe, unsubize umunezero w'agakiza kawe, unshiremwo umutima mwiza wo kukubaha. Wongere unsubize mu mutima mwiza wo kukubaha. Yesu ashimwe cyane. Iki caha ceretse Dawidi ingene agwaye, iki caha ceretse Dawidi amarimite yiwe, iki caha ceretse Dawidi intege nke ziwe. Aravuga ati Mana nyigisha ubugombe bwawe, shira mu mutima wanje gukunda ubugombe bwawe, haleluya. Subira Mana yo mwijuru ungarukane mu impwemu nziza, usubire unshigikire, usubire umfashe. Hari igihe ugwa mu caha ukihemukira ukanababara, ariko kandi hari n'igihe icaha kikwereka amarimite yawe, hari n'igihe icaha kikwereka intege nke zawe, hari n'igihe icaha kigucisha bugufi. Kuko hari igihe uba uhagaze neza ukagira ubwibone, ugacira imanza abandi, ntutahure intege nke z'abandi, ukumva uhakwa kuba Imana, ukumva uhakwa kuremereza abantu amategeko kuko wumva ko wowe uhagaze neza. Ariko wagira gutyo ukisanga mu ntege nke, uraguye mu ncaha kanaka, ukumva urihemukiye bikakubabaza cyane, ariko ku rundi ruhande ukumva mu mutima wawe uratahuye yuko bwa bundi utabohotse kandi utagororotse nk'uko wavyibaza. Ukaza ukavuga nka Dawidi ngo Mana nyigisha ngarukanamo impwemu nziza, nsubire gukora Mana ubugombe bwawe. Rero ndagomba kubwira ngo kugwa mu caha canke gukora icaha c'est pas la fin du monde, kandi ugomba kubibera amaso. Nubwo utaryoherewe, nubwo ubabajwe n'ivyakubaye, ugomba kubera amaso ico Satani agomba kubakira kucagushikiye, kuko wewe azogomba kukwagiriza kugira ngo wishire ku mugozi nka Kayini, azogomba kwagiriza ushire ku mugozi plutôt nka Yuda, azogomba kukwagiriza ahubwo ukora ibintu bibi. Ndakunda gutanga example y'umugenzi wanje yaguye mu caha c'ubusambanyi, kandi Imana yakoresheje ubuzima bwiwe. N'umuntu histoire we yaramarse ubuzima bwanje, kuko yari umuntu yakijijwe, ndamubona akizwa, ariko mu mwanya mutima iramukuza kuri speed idasanzwe, ku buryo niyo naba mfise ibikorwa yaba muri série de prière yacu ico gihe canke ibindi bikorwa ntegezwa kwigisha ari nko mu gwaruka kera, nkaba ntari disponible, niwe natuma kabikora. Yari umuntu kweri nikora ko numva umenga ebana ni nka numero d'œuvre. Ako umunsi umwe muri abo bana dufasha banywa drogue, twari dufise ikigo canke ahantu centre ifasha abantu banywa drogue. Umwe aramubesha vraiment uwo mukobwa kweri, aramutwara mu bintu birotruva, bari mu hoteli basambanye bagize gute. Umuhungu araza umunsi umwe mu gatondo kumvyura hakiri kare, aramvyura mu cumba, yinjira mu cumbi wacu aho twaba tukira abana, urumva mbo tutarabana cyane, ariko ama 20 combie hariya. Hari utemera ko 20 combie ari abana. Yesu ashimwe cyane. Hama numva umuntu ariko aramvyura ko nkumva kamoto kitabi, mpindukiye nsanga niwe, cambona amaso yo aratukura, kuko ntashaka ko tuvyura abandi, ca turasohoka tuja kwicara hanze. Ambwira ko yaguye mu caha. Ikintu ca mbere nakoze kwari kumukalma no kumumvisha sawa, reka dufata umwanya, reka dusenge, ariko biranka ko yakira imbabazi z'Imana, biranka ko yibabarira, kuko yari babantu vraiment correct, babantu bakijijwe batigeze bavanga, babandi nyene radicale muri foi. Rimwe bene abo bantu iyo bagize ingorane bagira ingorane zikomeye, kuko baba barubatse mu mutima wabo kwiyemera,
baba bumva ko bashoboye, baba bumva ko bahagaze, rimwe ntibanatahura intege nke z'abandi. Turafata uwo mwanya ngerageza kumubwira, ariko guhera uwo munsi ntiyigeze agaruka gusenga. Guhera uwo munsi petit à petit asubira mu nzoga, asubira kunywa itabi. Imana yari yamubohoye itabi, asubira kuba undi muntu, asigara yibereye vraiment presque yasha umupagani wo mwibarabara. Vy'Imana arabiheba complètement kuko yaguye mu caha, acara nirekura yekurira mu caha. Ibi ni bya bindi vyashikira Kayini. Iyo wiyagirije mu buryo wagirijwe n'umwansi Satani, bifise comme conséquence yuko situation yawe igenda yiyampira, kuko birakunanira kwakira imbabazi z'Imana. Biranka ko wakira imbabazi z'Imana, kuko Satani aca yicara aho hantu akapuriza, akongereza, agasunika ngira na eta majoro yiwe yose y'abadayimoni akayigusukako, akagenda. Nico gituma muzobona umuntu iyo yaguye mu caha agira tendance yo guheba ivy'Imana. Ariko umwanditsi yaravuze ngo imbere y'Imana niho tugwa, kandi imbere we niho tuvyukira. Yesu ashimwe ca. Tugomba kumenya ngo niyo nananiwe nkagwa ahantu, ngwa mu maboko y'Imana, kandi iyo Mana niyo nyene izosubira kumvyura. Nta na rimwe accusation, nta na rimwe Imana itwiciraho, nta na rimwe Imana idukondana definitivement. Ahubwo iyo Imana ikuvugishije wakoze icaha, ikwereka aho waguye, ikakwereka umutego waguyemo, ikakwereka ibishoboka ni wayirekurira ukayemerera, ikagutwara. Imana ikwereka possibilité zo kubohoka complètement. Imana ntivuga ngo birarangiye urampemukiye wambwawe, siguki Imana ivuga. No? Satani ni wakubwira ivyo, ariko Imana irakubwira ngo mwana vyakunaniye, subira uhaguruke, ingo tujane, nzogushoboza. Ni jewe nkomezi zawe, ni jewe nzogushoboza, ni jewe mbohora, ni jewe nkiza. Ntusubire kwibona nk'igitangaza, ariko jewe ni igitangaza. Kandi no muri uko kunanirwa kwawe, je ndukugororoka kwawe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Usomye muri Jean chapitre 16 verset 8, Yohana 16 ku murongo w'8 havuga ngo uwo niyaza ariko avuga kuri mpwemu yera. Ni Yesu akavuga kuri mpwemu yera. Uwo niyaza azohinyuza ab'isi. Azogira gute? Azohinyuza ab'isi. Azohinyuza ab'isi, abemeza iby'icyaha, abemeza icaha, ivy'ukugororoka n'ivy'urubanza. Kugororoka n'ivy'urubanza. Yesu igihe yavuga kuri mpwemu yera, mpwemu yera Yesu mu bintu yamuvuze ko mu bikorwa vyiwe, mpwemu yera atwemeza icaha, akatwemeza ivy'urubanza, akatwemeza n'ivyo kugororoka. Yesu yavuga kuri mpwemu yera. Mpwemu yera ni watuma umunyavyaha amenya ko ari umunyavyaha. Nimuze muharire n'umuntu mumubwira ubutumwa mumwemeza ko ari umunyavyaha kandi atari karavyemera. Namwe kera mutarakizwa mwaraharira mukavuga mukirarira ngo murabagororotse, ngo nta makosa mukora. Ariko uyu munsi umwe mwaramenye Kristo, murahishurirwa, muramenya ko muri abanyavyaha, muramwakira. Nta muntu amenya Yesu atamuhishuriwe. Rero ntimukaje guharira n'abantu batarahishurirwa eta na statut yabo y'icaha, kuko ni mpwemu yera hishurira abantu ko ari abanyavyaha. So mpwemu yera ni waduconvaincre, niko Yesu yabwiye abigishwa biwe ngo uwo niyaza il convaincra le monde à ce qui concerne le péché. Mpwemu yera niwe yemeza umunyavyaha ko ari umunyavyaha, nkavuga nti ndi umunyavyaha. Mpwemu yera yemeje Dawidi ko yakoze icaha. Dawidi yandika Zaburi yihana. Mpwemu yera ni watwemeza icaha, ariko mpwemu yera atwemeza icaha, ariko mpwemu yera ntaducira urubanza. Muko muranyumva abantu b'Imana? Mpwemu yera aduconvaincre péché, ariko mpwemu yera ntadukondana. Bibiliya muri Baroma gice 18 ntimuurondere ku murongo wa mbere haravuga ngo nta rubanza ku bari muri Kristo Yesu. Imana inyemeje icaha ntibincira urubanza, kuko igihano kituronkesha amahoro jewe na wewe, Bibiliya ivuga ngo caguye kuri Yesu. Nukuvuga ngo Imana yaciriye urubanza icaha, irahana umunyavyaha Yesu, kuko par transfer yikoreye ivyaha vyacu, acika icaha. Imana ihanira icaha muri Kristo. Yesu ashimwe cyane. Amina. Kugira ngo twebwe abamwizeye twakire ukugororoka kwiwe.
nico gituma birivuga ngo kubari muri Kristo Yesu nta rubanza, ariko kubari muri Kristo Yesu muhemu yera aratwemeza icaha. Mbega twemeza icaha kugira ngo atubwire yuko urubanza rwaciwe. Urubanza umuntu rwaciriwe ni Satani. Satani ntazobabarirwa, ntazoja mu ijuru, ntazosaba ikigongwe, n'amaraso ya Yesu ku musaraba ntamwoza. Nico gituma igikorwa ciwe ari ukwagiriza bene data. Uravyumva, ariko we ntashobora kubabarirwa, ari kondane. Ariko wowe kuba ugihumeka naho wakoze icaha kimeze gute, imbabazi z'Imana ziracahari kuri wewe, kandi Imana izana muri wewe kugutahuza kuri umunyavyaha, atari kugira ngo Imana iguheze ikurangize canke kubwira ngo ntukwiye kunyegera, ariko Imana ikwemeza icaha kugira ngo imaze kukwemeza icaha bikuzane kukwihana, bikuzane kuri repentance. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Nico gituma igikorwa twege dukora kiratandukanye n'igikorwa Satani akora. Twebwe nk'idufise ministère ya condamnation, ariko twebwe dufise ministère ya grâce, aho tubwira abantu ukubabarirwa kw'ivyaha vyabo kugira ngo bahindukire bakurikira Imana bihane ivyaha vyabo. Ntidufise umutima wo kwagiriza abantu kugira ngo tubanesherezaho canke tubatsindiraho. Ntidufise n'umutima wo gufeza constate icaha hama ngo tukugumanize na statut y'icaha. Tukwemeza icaha dukoreshejwe na muhemu yera kugira ngo maze kwemezwa kuri umunyavyaha bigutere kwireconcilia no kwihana no kugaruka Imana, wakira imbabazi ihindure statut yawe. Haleluya. Ucika umwana wayo, nimba waramaze no gucika umwana wayo utahura aho waguye, uvyuka uhaguruke hakiri uyu munsi ukurikira umwami wawe, ariko wewe ntiwahamagariwe gucika umunyavyaha burundu agenda agendera mu caha. Muko muranyumvaga abantu b'Imana? Muriko muranyumva? Yemwe naho noba mvuga ubutumwa, naho nokara, naho nogira gute, aho uzomenyera umuvuga butumwa kuze, uzomwumva yuko ari umuvuga butumwa naho yokarira abantu ntafise condamnation mu mutima wiwe. Kuko condamnation canke gukondana canke kwiciraho canke kudetruiza canke gufokasinga ku ntege nke z'umuntu nko kumenga nta mahirwe yo gukira afise, iyo ni ministère diabolique. Co ni gikorwa ca Satani. Bibiri ivuga ngo Imana mu gutora abaherezi ngo yatora abantu bari mu bantu, ni mu Baheburayo, yatora abantu bari hagati mu bandi, kandi ngo abo bantu nabone bari abanyantege nke. Kandi imbere yo kuzana ibimazi by'ubwoko bw'Imana babanza gutanga ibimazi byabo kuko nabo bari abanyavyaha. Imana iduhamagara turi abakozi bayo, ariko natwe turi abanyantege nke kugira ngo dushobore gukora ministère y'imbabazi, kuko natwe tuzi ko tubabarirwa. Haleluya. Yesu ashimwe. Nituri parfait mu bikorwa vyacu ijana kwijana, ariko kuko dufisa kamere k'Imana nous tendons vers la perfection. Nta na rimwe twebwe turi modèle ijana kwijana yo gukurikira, kuko natwebwe ntituratunganya, ariko tubaganisha Kristo agororotse kandi muri we atakosa na rimwe ririmo. Kandi nanje iyo mbonye ama imperfection canke intege nke zanje nkaza imbere y'Imana, sinzi imbere y'Imana nshize amaso ku ntege nke zanje, iyo nje imbere y'Imana nshira amaso ku bushobozi bwose muri Kristo no kugororoka kwa Kristo, kuko muri Kristo niho nakigwa. Imana ntinyakira nka Mariko ateye ahateye, Imana inyakirira mu gikorwa gitunganye cyo muri Kristo Yesu, akaba ari hindabira ikambona ngororotse muri Kristo, nubwo mu bifatika ntaraheza kugororoka, nubwo nkiriko ndagenda vers. So iyo duhanura, iyo dufasha abantu, iyo dukosora abantu, iyo tugira gute, tugomba gutahura yuko twege tudagomba kuba ibikoresho vya Satani vyo kurangiriza abantu mu ntege nke zabo, ariko tugomba gutahura ko twe turi ibikorwa vy'Imana vyo kureconcilia abantu n'Imana igihe bayicumuyeko, kandi tukabaha amahirwe muri Kristo Yesu ashoboka yuko nubwo vyabananiye rimwe ejo bazobishobora. Nkuko atamuvyeyi n'umwe asanga umwana ariko aragira dede agwa ngo amushire ku kuguru ngo yananiwe, ahubwo aragwa agasubira kandi akamwankuraje akamuvyura akamuha icizere. Natwe ntitwiciraho abananiwe,
ariko tubereka ivyizigiro bihari yuko nimba uno musi yaguye aha ejo aho hantu Imana izohamukomereza, aho hantu Imana izohakomeza. Afise ubuntu muri Kristo Yesu, natumbere Kristo we kugororoka, kandi niyanaseruka imbere y'Imana, imbere ya ya ntebe, yinjira afise ubushizi bw'amanga, atirabira mu vyamunaniye, ariko araba Kristo yashoboye vyose, akamenya ngo Imana indabira mu gushobora kwa Kristo, Imana nindabira mu ntege nke zanje. Hariho ubuntu bw'Imana ku buzima bwanje. Haleluya, haleluya. Uko uranyumva muntu w'Imana? Ndashaka kubona abavyumva byo niko ndavuga. Acte 16 kuva kuri 30 gushika kuri 31. Acte chapitre 13 kuva kuri 30 kugera kuri 31. Arabasohokana, arababaza ati, bagenzi, nkwiye gukora iki ngo nkire? Baramwishura bati, izera umwami Yesu urakira, mwe nabo mu nzu yawe. Haleluya, haleluya. Uyu muntu amaze kubona ivy'Imana yakoze, ubwoba buramwica, aravuga ngo nkora iki kugira ngo nkire? Muri Acte des Apôtres haruzuye abantu benshi bagiye barondera kumenya ni iki twokora kugira ngo dukizwe. Iyo muhemu yera yemeje umuntu icaha, uwo muntu yirukira Imana kugira ngo imukize, ntayihunga, ntayija kure. Iyo umuntu yumvise ubutumwa bwiza bwa vrai, atahura yuko akwiye kwirukira Imana kuko ariyo source ya salut. Aba bantu barabajije ngo nkora iki kugira ngo nkire? Nkora iki kugira ngo nkire? Ku murongo wa 31 Paulo na Sila baramwishura bavuga ngo wizere umwami Yesu urakizwa wewe n'umuryango. Iki nico muhemu yera akora iyo ahuye n'umunyavyaha, amwumvisha ko akeneye Yesu kugira ngo akire. Nonega abantu b'Imana, ba bantu muzi mu bagenzi banyu akora ikosa agacabura mu bintu byose, akora ikosa agacabura mu bikogwa, akabura mu rusengero, ntimumva ko hari ikinyoma kameme abafise muri bo? Kuko amakosa n'intege nke zacu si bitwirukana bituvana imbere y'Imana, ahubwo nibitwirukana bituzana hafi y'Imana, kuko bidufeza realize yuko tudashobora tutari kumwe nayo. Bidufasha gutahura intege nke, bikadutuma tumwegera kugira ngo abari watubohora. None nkoze icaha nohunga Imana gute? Ninde wundi azonkiza? Si bya bindi utanga kuja mu kayoga cyangwa ukaja mu yandi ma excès, kuko wumva ijwi rikwagiriza, nkuko Dawidi yavuze ngo icaha canje kimpora imbere iminsi yose, hama rya jwi rikwagiriza rikaguma rigutwara wiyamfonsa kugira ngo usinzirukanywa nyinshi, kugira ngo ukore kukagira gute, rimwe ugatanga kurota n'ivyo wakoze, rimwe ugatanga kugira indoto zirimo vya bintu wakoze, kuko Satani aca renforcer ngaho kugira ngo akwekaze, kuko abona yuko utatahuye imbabazi z'Imana. Haleluya, amen. Imana ishimwe cyane. Luc 7:39. Wa mufarisayo yamuhamagaye abibonye, aribwira ati, uwo muntu iyaba uvugishwa n'Imana yari kumenya uwo mugore amukoze ko uko ari n'uko asa, ko ari umunyavyaha. Haleluya, haleluya. Yesu yari afise ikibazo n'abantu bo mu gihe ciyo. Yesu abafarisayo n'abanyabwenge b'ivyanditswe ntibamukunda, kuko bamubona umenga n'umugenzi w'abanyavyaha. Hari naho bamwita umugenzi w'abantu babi. Igihe ujya mugore w'umumaraya yaza kuri Yesu akamuririra akamusuka ko amavuta, aba bantu bari baratumiwe kwa Simoni baravuze ngo hari ikintu kitagendeka neza kuri Yesu. Eske Yesu ntabona ko uwo muntu ariko aramurira amusuka ko amavuta ari umugore w'umunyavyaha? Iyo aba vy'ukuri Yesu ari umuprofeti, yaba ari umuntu w'Imana, yari kumenya yuko uyu mugore ari umunyavyaha. Ndashaka ndabafashe kubereka ingene idini riri dangereux. Ni bande bibaza ko abafarisayo barabagororotse kurusha Yesu? Ni ukuvuga ngo Yesu bamutoye ikosa pahapoho y'ukugororoka, kandi ubwiwe niwe kugororoka.
iby'ibyagezwe byose bivuga niwe, il est le représentant légal de la loi de Dieu. Ariko kuko we yarazi yuko ministeri igikorwa ciwe ari ico kurekonsilia abantu b'abanyabyaha ruhebwa bananiwe, vyamutuma aba sensible kuri babantu b'abanyangeso mbi bamaze kwiheba, kuko yarazi yuko kubwabo yaraje. Abari bibaza nabone ko bagororotse bakagira ikibazo kubona yuko abantu bahariye ivomo birukanye mu mashengero bakuye muri communauté, bakababazwa no kubona yuko Yesu ashobora kubatebera ku mwanya kandi aje ava mu ijuru. Bagaca bavuga ati uyu muntu yaba ari umwana w'Imana, yaba ari umuprofeti, yaba avuye mu ijuru, ntiyari kuba yicarana n'aba bantu. So kubona connecta n'aba bantu ça veut dire ko ari umunyavyaha. Ariko Yesu yarazi yuko ministere ya Satan yo kwagiriza bene data, yo kurega bene data, Yesu yarazi yuko inkuru nziza ya mbere y'ubutumwa bwiza ihari, ni inkuru nziza ikonserna umunyavyaha, yuko mu gikorwa ngiye gukora ku musaraba harimo gukira no kubohoka no kubabarirwa bw'umunyavyaha. Nico gituma abonye abanyavyaha ntiyabarabira mu byo bakoze, ariko yabarabira mu cizere aje kubaha, we nko kugororoka no kubaha ivyizigiro yuko jewe naranesheje icaha. Adamu wa mbere yazanye icaha mu isi, Adamu wa kabiri aje gukura icaha mu isi. Adamu wa mbere yatumye mwirukanwa imbere y'Imana, ariko Adamu wa kabiri agiye gutuma bari hafi n'abari kure begezwa hafi y'Imana, bakaba reconcilier, bakaba abana b'Imana. Igihe bamubona muri iyo attitude ntibashobora kumutahura, ariko kandi Yesu ubwiwe yarazi yuko nabo naho atavyaha bigaragara kuri podium, kuri ekran bakoze, yarazi ko ari abanyavyaha. Umunsi umwe bagiye gucira urubanza, iyi nkuru niri muri Bibiliya, umugore bafasha sambana, bose baratora amabuye, abana baratora amabuye, abakuze baratora amabuye, bagira bamwicisha amabuye. Yesu araza baramubwira ati raba uyu mudadi ibintu yakoze kandi Bibiliya ivuga gutya, Mose yavuze ko ibi bizoca bigenda gutya na gutya na gutya. Ça veut dire ko uyu mugore yarakoze icaha kandi yari condamnable, kandi ivyo bagira bamukorere ni kwijambo rivuga. Ariko Yesu nawe yagomba kwerekana ko jewe ndi inkuru nziza. Uyu muntu kera yaricwa muri ubu buryo, ariko kandi umviriza, suko ari uwenyene yafashwe. Reka ndababaze, ninde muri mwe gatarakora icaha? Abantu bose baca bisanga nabo kereke parara abanyavyaha. Aravuga ngo utaragikora namutera ibuye. Abantu bose bagenda badiringa na conscience yabo. Conscience ikamubwira ati wero 14 warasambanye, wowe 18 wari uryamanye na dada naka, wowe ryari warugize gute, wowe ryari wari gukora ibi nibi, wowe naka wagize gute. Ngo abantu bose bagenda ishengero ryose ryagira gicu rya mugore riba riraheze. Uravyumva Yesu aramubaza ngo mbega bakwagiriza bari hehe? Bose bagiye. Yesu acabwije mugabo ati genda ntuzusubire gukora. Ntiyamurangirije kuca abandi bari bagiye gukora, ariko yamuhaye possibilité yo kubohoka icaha. Haleluya, mu kumugirira imbabazi, kuko condamnation ntihindura umuntu, ariko imbabazi zirahindura umuntu. Twese turi ngaha kubera imbabazi z'Imana zaduhinduye, kandi amahirwe Imana yagiye iduha mu ntege nke zacu no mu kunanirwa, nivyo bidutumye no munsi tukikunda Imana, tutoyiva ko tuyikurikira, kuko igihe cose iratwihanganira, kandi nta na rimwe twisanta mu mugongo mu buzima bwacu turi kondane, kuko turizeye imbabazi z'Imana ku buzima bwacu. Haleluya. So rero Yesu nico ari. Yesu ntakurangiriza mu vyakunaniye. Yesu aguha amahirwe yo gukira muri ico cakunaniye, akakwereka uburyo bwo gusohoka, akavuga ati naho ndagukijije urupfu rw'uyu munsi, ariko vaho hantu si mu kibanza cawe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Matthieu 9:13. Mugende mwigira ijambo, mumenye icyo risobanura ngo imbabazi nizo ngomba si bimazi, kuko ntaje guhamagara abagororotsi atari abanyabyaha. Haleluya. Yesu abwiye abigisha be ngo nimugende mwige iri jambo, devoir à domicile. Namwe ndabahe devoir à domicile uno munsi dimanche le 12. Yesu ashimwe cyane. Genda mwige iri jambo, nezerererwa imbabazi kurusha uko nezerererwa ibimazi. Kuko sinaje guhamagara abagororotsi, ariko naje
kubw'abanyabyaha. Muntu w'Imana, icaha kiratera isoni, icaha kirakwambura agateka kawe, icaha kirakuvana mu bantu, icaha kiracafuza izina ryawe, icaha kiragushira ko etikete udashaka, icaha kirakuvana mu bantu kiyizola, kumva utoba mu bantu. Ariko ndaje kubwira ngo nubwo icaha gifise izo nkomezi zingana gutya, ntigifise inkomezi ziruta izimbabazi z'Imana zifise. Haleluya. Nimba uri umunyavyaha, nimba ugendera mu caha, nimba caraye kigukubise hasi, ndaje kubwira no munsi ngo Yesu yaje ku bwawe, arahari ku bwawe, yapfuye ku bwawe. Naho abantu bakwita maraya, bakakwita amazina, bakakwita iki na kijya, ariko ndavuga ngo Yesu yaje ku bwawe, Yesu ashaka wewe, Yesu afise ivyankenerwa byose byo kukubohora, byo kugukiza, ubuzima bwawe bugahinduka, akagusubiza izina mu bantu, kandi ukagenda uryoherewe igikorwa ciwe, kandi uri umuntu abohotse, utagifiswe ko na emprise n'icaha icarico cose. Marc chapitre 2, 15 à 17. Kandi yicaye mu nzu yo ariko ararya, haza benshi mu batoza kori n'abanyavyaha basangira na Yesu, n'abigishwa biwe benshi bari kumwe nawe kandi baramukurikira. Stop. Haleluya. Ahantu Yesu yarari mu nzu ya Levi, si umuntu yitwa Levi, ni mu nzu y'umurewi, muherezi, mu représentant de la loi. Ariko ngo muri iyo nzu haza abantu benshi b'ubuzima bubi, baza basangira na Yesu n'abigishwa biwe, ngo kuko bari benshi bamukurikira. Ndagomba kuvuga ngo Yesu yakurikirwa n'abantu benshi bafise ingeso n'ubuzima bubi. Kubera iki bamukurikira? Igihe bari barahariwe, baraciriwe ivombo, canke bari kure, canke barirukanywe, nuko muri ministeri yiwe bayumvamwo imbabazi, nuko mu gikorwa ciwe bavyumvamwo ukwakigwa, bakamukurikira ari benshi. Umurongo ukurikira: ubwenge b'ivyanditswe bo mu bafarisayo babonye asangira n'abanyavyaha n'abatoza kori, babonye Yesu asangira n'abanyavyaha n'abatoza kori n'igiturire cabo n'amakosa yabo, babwira abigishwa biwe ati, baca barabaza ba Petero na ba Yakobo n'abandi bati, eba mbega ko asangira n'abatoza kori n'abanyavyaha? Mbega ko asangira n'abatoza kori n'abanyavyaha? Ndashaka mumenye yuko aba bantu mu buryo bumwe canke ubundi bari muri ministère satanique, kuko ntibatahura imbabazi, kandi ntibumva yuko umunyavyaha akwiye guhabwa amahirwe yo guhingurwa. Rero bumva yuko Yesu iyaje ava n'ibimuvugwa ko bitoshoboka ko akoabita canke akompoza n'abo bantu. Ndashaka kubabwira shengero ry'Imana mwe mwakijijwe muri hano hantu, muriko muranyumviriza uyu munsi, mukwiye kwiga ubugombe bw'Imana kubijanye n'abanyavyaha. Kuko iyi shengero ricitse igikoresho cyo guhindira hanze abanyavyaha, kugeza naho usigara usanga umuntu akubwira ati jewe ndashaka kuza gusenga ko ndashaka kubanza guheba inzoga, jewe ndashaka kuza gusenga ko ndashaka kubanza guheba ibiinya. Ducika abavuga butumwa b'ikinyoma, kuko dutuma abantu bibaza yuko bazoza bahindutse. Abagwayi nibo bakeneye umukiza, kandi abantu ntibabanza kwihindura hama ngo baze gusenga, ahubwo abantu baza kurondera Imana hama ikabahindura, kuko yitwa effectivement umukiza, kuko ari yifise ubushobozi bwo guhindura ababoshwe n'abagwayi. Nimba ari twebwe tubanza kwihindura, si umukiza rero, n'umucollaborateur canke n'umupartenaire muri processus yo gukira. Ariko nimba ari umukiza fully, haleluya, umukiza complètement, tuza uko turi tukagwa imbere yiwe, hama tukakira imbabazi, hama muri uko kubabarirwa tukinjira muri processus yo kubohoka no gukira. Kuko wewe ntaducira urubanza kuvyo tutarashikako, ahubwo wewe aduha amahirwe yo gushika kuvyo tutoshikako, tumwihetse kandi turi ku mababa yiwe tugashikaho tutoshika, kuko haleluya anezererwa kugira imbabazi kurusha kwakira ibimazi. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Ndagomba kukubwira ngo ntukwiye kwirekurira mu maboko y'ibikwagiriza y'abasatani canke iki. Kandi nongera ndababwira ngo namwebwe ntimukwiye gufasha abantu mu gakiza mubacira kwiteka nk'abatagifisa amahirwe yo kubona imbabazi canke guhinduka.
Yesu baramubaje ngo none tubabarira kangahe, tuzotanga imbabazi kangahe? Yesu igiharuro yatanze ni nkuko muri 365 jours wo kwa mutanga imbabazi every day. Yesu yashatse kwereka umuntu agihema, umuntu akibayeho, haracari ivyizigiro vyiwe n'amahirwe yo guhinduka, peu importe uko ari n'uwo ari we n'ukwasa, hariho ivyizigiro ko ashobora guhinduka. Twebwe ishengero tugomba kuba ijwi ry'Imana ritanga inkuru nziza n'ivyizigiro ku bantu bicaye mu mwiza mwinshi, tukabaha ivyizigiro vy'impinduka ishoboka muri Kristo Yesu. Kuko twebwe tumaze kubereka ko bidashoboka, abantu nta vyizigiro baba bagifise atari ukuba livré au péché complètement et totalement, bakabaho nk'abagendera muri condamnation, ntibigere bakira imbabazi z'Imana, kuko ishengero ryatakaje ijwi ryo kuvuga ubutumwa bwiza bw'imbabazi za Kristo. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ku murongo wa 17 aho nyene Yesu avyumvise arababwira ati abakomeye ntaco bagombera umuvuzi, yego, atarabagwaye, yego, sinaje guhamagara abagororotsi atari abanyavyaha. Haleluya. Haleluya. Amen. Iyi verse isiguye. Yesu ashimwe cyane. Uwo ni wo mutima Yesu yari afise, ni wo mutima je nawe tugomba kugira. Kandi murabona yuko iyi text yopoza icimviro ca Yesu n'abitwa abakozi b'Imana soi-disant ku rundi ruhande. Ariko urabona umutima Yesu ariko aratanga uwo ari wo, uwo ni wo mutima ugomba kuba umutima w'ishengero. Haleluya. Amen. Amen. Haleluya. Kuko bantu b'Imana nta kintu kibi conona umuntu nko kwiyagiriza. Kwiyagiriza birashobora gutuma umuntu ava mu bwami bw'Imana, kwiyagiriza birashobora gutuma umuntu afutana complètement, kwiyagiriza birashobora gutuma umuntu atakara mukamubura kandi akumva umenga ni Imana imwagirije, kuko atazi ijambo ry'Imana bikwiye, akibaza yuko iryo jwi bimwagiriza, akibaza ko ari Imana. Ariko ndaje kubabwira ngo iyi Imana itwagirije bidusunikira kuri repentance, ntibidusunikira kuyihunga. Ico kikwagiriza kikagutuma udashaka gusenga uja kure, umenye ko ari Satani kandi umwiyame. Haleluya. Umugwanye nawe azoguhunga, kuko ukuri kuguha ivyizigiro ufise muri Kristo Yesu. Luc 15 verset 1. Abatoza kori bose n'abanyavyaha bariko baramwegera ngo bumve. Haleluya. Amen. Murumva abantu bamwegera. Je nico gituma rimwe na rimwe hariho ibintu hari umuntu usengera muri Life Center, eglise y'abatabonera, canga usengera muri Life Center, abanyajyana hari abagafere benshi. Hari n'igihe umuntu akoresha ayo majambo kugira ngo akwagirize, canke nyene akwereke ko aho usengera atari hazima. Kugiye gusengera hajya ashangura icunga ngo n'ingeso nziza utwayeyo. None abantu b'Imana nivyo kwera, kandi naho byo bari byo mukaba muri abagwayi mwese muri ngaho. Yo, Imana ishimwe cyane. Yesu ashimwe cyane, kuko Bibiliya ivuga ngo Yesu abo bantu babi bakarushiriza kumwegera ari benshi. Yesu ashimwe cyane, kuko mu bitaro niho hagenda abagwayi. Yesu ashimwe cyane. Ibisinda bivuze kugira ngo nawe uce ugwiziga hafi incuro 1000, nimba ucu nabikora gutyo umvise ibindi bintu, kandi hari abavyumva gutyo onya. Ariko kandi ndashaka kuvuga ngo mu nzu y'Imana niho hantu dukirira. Ntihagire ikintu uzobamo canke kizogushikira ngo wumve kiraguhebesheje kuza aha hantu, canke kirakuvanye muri cellule de prière aho usanzwe ugenda. Jayo ugwa imbere yayo, jayo ibikunanira bikunanirire hariya anya. Yesu ashimwe cyane. Jayo ibikugora bikugorere hajya. Ingo nivyo tuvuga ukumva biragukoze, kukumva umutima uravyimvye, nutaha umeze gutyo, garuka imbere y'Imana uvuga uti Imana mbabarira, ahantu ibi bintu si ivyanje, hindura ubuzima bwanje, kubera hariho ubuntu bw'Imana bubohora umunyavyaha, hariho ubuntu bw'Imana bukiza umuntu wari we wese uko ameze. Haleluya. 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 Kubera ukwiyagiriza kudahera ni igikoresho ca Satani mu bwami bwiwe, akoresha kugira ngo ayovye abantu definitivement barangiza ubuzima arabanyavyaha. 1 Roi chapitre 21 verset 25. Nta wundi yigeze kwitanga ngo abe umuja wo gukora ibibi imbere y'Uhoraho nk'abo yavyohejwe n'umwamikazi wiwe Yezebeli. Haleluya. Rero nako ndavuga ku kintu kijanye no kwiyagiriza. Ugomba gukontrola mu buzima bwawe, kuko kwiyagiriza ni kimwe mu bintu
kwiyagiriza kumeze nk'ijwi. Kwiyagiriza biba mu mushaha w'umuntu. Ukwiyagiriza kurakubuza kwa avansa mu Mana. Ukwiyagiriza gufatira ku kunanirwa kwawe kenshi. Kandi iyo umeze uko mu buzima bw'iwawe, usanga utera intambwe imwe mu gakiza, izindi zibiri ukagenda usubira inyuma, kuko uguma ubona ukunanirwa muri wewe. Ariko ndaje kubwira ikintu kimwe ngo mu kwegera iyo Mana uzogenda uronka inkomezi mu gusenga, mu kurondera mu nyonga y'Imana, mu kwirinda aho ugeza kwirinda ko biri tubwira kwirinda, mu kumenya aho uja naho utaja, mu kumenya abo mufatana nabo mudafatana, bizogenda buhoro buhoro bikuvana ku nzira itandukanye kandi mbi. Kandi niwashishikara kuba hafi y'Imana uzoronka ubwenge bw'ingene usohoka muri ivyo vyama bikunanira. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe. Ako ndashaka kubatera intege no kubabwira ngo iyo wumva mu buzima bwawe hama hariho kwiyagiriza, urakeneye gufashwa. Urondere umukozi w'Imana gufashe, urondere umuntu akuze mu muhema gufashe, kubera ivyo bintu bizoguhamba, bizokwica, kandi bizotuma utakaza umunezero w'agakiza, nkuko Dawidi yavuze ngo Mana nsubizamo umunezero w'agakiza. Bizogutuma utakaza ubusabane, kuko uzokumva umenga uranduye mu bandi. Nico gituma biri important yuko ugira ico ukoreye, ijwi ririko rakwagiriza mu mutima wawe. Navuze ngo iri jambo shobora kuba ntarizaniye abantu benshi, ariko uwo riraba ariyumva, uwo riraba araryumva. Ndaje kubwira ngo ntibiri normal ko wama ugendera mu kwiyagiriza. Ukwiyagiriza hariho abantu bakugira motivation yabo. Hariho abantu baza kuri eglise kubera kwiyagiriza, maze amadimanche adasenga agaca yiyagiriza ngo kamembe ngo ndateye isoni agacaza. Hariho abantu atanga ikigira 10 amezi 2 kwezi kwa gatatu akabiheba, kwa gatanu kwa 10 yagera mu kwa 11 akiyagiriza agatanga. Iyo kwiyagiriza biriko biracika moteur yawe yo gukora ivyo ukorera Imana, uba wagiye ahantu habi, kuko ikwagirizwa si igikoresho c'Imana, ni igikoresho c'umwanzi. Nidukora ibintu kuko tumaze imisi tutabikora canke ko twatevye, oya dukora ibintu kuko tubifitiye conviction, mpemu yarabidutahuje, yarabitwigishije bigomba kuba ubuzima bwacu. Haleluya. Amina. Kandi nongere mvuge ngo abantu bakaza cyane mu mutima wabo kwiyagiriza, nabo kenshi bakunze kuba abantu baba manipule. Navuze kuri uyu murongo ahantu, navuze ngo manipulation yenena canke igurukira ku mababa ya culpabilité. Sivyo? Abantu nkuko twasomye muri iyi nkuru, nzobigisha, narasomye gato nibutse uyu muntu ndiko ndategura message, nzofata umwanya wo kuvuga. Jezebeli ni umugore w'umwami yitwa Ahabu. Uyu mwami yitwa Ahabu ari mu bami vraiment, alimba atari uwa mbere yakoze ibintu byababaje umutima w'Imana. Uyu mwami ni wa mwami w'igihe ca Eliya, igihe Eliya yahamagaza umuriro w'Imana ku musozi Karumeli. Uyu mwami ni umwami wa Israeli, ariko ya permise yuko Israeli senga izindi mana, ibintu byari biteye isoni tutovuga. Abantu benshi bakunda kuvuga esprit ya Jezebel, bakoresha uyu mugore. Na Apocalypse ahanya muri Apocalypse si umurongo sinawuzanye, hariho ahantu havuga ko Imana icihora ishengera ari esprit ya Jezebel. Yari esprit yo kumanipura, ariko ihagaze mu buzima bw'abantu kubayovya no kubavana ku Mana ya vrai. Uyu mugore Jezebeli ari umupagani kazi, akaba yarongowe n'uyu mwami Ahabu, ariko uyu mwami akaba yabaye umugabo ari faible, qui s'est tellement fait manipuler par sa femme. Uyu mugore yarakontrole umugabo wiwe. Uyu mugore yarandukije umugabo wiwe ibibwigwamana, ingeso mbi n'ibiki, igihugu kirafutana gushika naho igihe kimwe kuri Eliya Imana yamaze imyaka 3 n'amezi 6 atamvurirwa muri Israeli. Uyu mugore azwi nk'umuntu afise esprit ya manipulation. Mbega manipulation mu Kirundi niki? Gucanganya ibintu canke gukontrola umuntu ukoresheje amajambo mubarira canke ukoresheje ivyo mubarira. Nigihe ufata umuntu ivyimviro vyo ukavyifatira kuko ubu ufise ivyo wamugenda umwagiriza. Ndagomba kuvuga ngo kenshi abantu biyagiriza n'abantu bakunda no kuba manipule. Uzoza gusanga iyo mu buzima bwawe ukaza iki kintu cyo kwiyagiriza, abantu baragukoresha, bakagukoresha ivyo udashaka kubera ufise iyi faiblesse.
iyo umuntu kenshi akumanipura, manipulation itambukira iminsi yose kuri capability. Iyo umuntu akumanipura cyangwa iyo umuntu akwifatira, iminsi yose akoresha mu kukwagiriza ico utakoze. None je utangurira imodoka, waza kuje ko ntari umugore nk'abandi, waza ko nanje ntari mwiza. Abandi ubona batagendera mu miduga, akabara gakubisa umugabo wiwe kwa mugabo nawe agaca yumva umenga arabaye aga petit homme. Uravyumva? So uzoza gusanga kenshi yaba mu migenderanire, yaba mu makouple, yaba no muri education, hari igihe kenshi abantu b'abavyeyi bakunda gukoresha manipulation. Ugasanga hari amajambo ubwira umugabo, umugore wawe, amajambo ubwira abana, utujambo wivugisha kugira ngo ujya muntu mu provokemwo gukora ico ushaka ko akora. Ariko ntuce mu nzira nziza umubwira uti ndipfuza ko iki kigenda gutya, kwa ati vema maze iminsi ndushe sheri, ndipfuza ungurira imodoka vraiment niki, antuka vema ubishoboye, uravyumva bigize gute? Wumva ko ndabisavye neza. Uyundi ngo ngo nari gushika ku isaha ryari. Nikirato ni ruhenga. Naya mabisi nari gushika ryari. Erega abandi bashika ku isaha ko ababo barahari, ababo barahabona kwa 10 akabika kaba karinci. Ugahengera n'abantu bakoranye bicaye ngo none tuzoja mu rugero wanze ngo none ngo muri ama lift jewe ntafise uwuntwara, ndabe ko noja guhamba, erega ujya mu n'inshuti. Kuki utovuga neza kushaka imodoka, ubanza gukoresha attaque kugira ngo ufite provoquer résultat. Turashobora gushika kuri résultat sans toutefois attaquer canke s'attaquer à la personne canke kubigenza gutyo. Mbwira mu njate birashoboka. Kaje nico gituma nama mvuga ko muri life center abagabo bakwiye kwicara n'abagore. Abamambere bashasha ibitangazo twarivuga kera eglise gitangura, tuba twifuza ko mwicara n'abagore banyu ko ariho message zibaraba, kuko ucibibwira utari uwawe kandi wawe yaje yicaye ku kilometero si vyiza. Amwe muricaranye, Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Burya n'umugabo n'umugore kwicarana muri eglise, uretse ko hari bamwe bakunda kwicara imbere canke inyuma, sine exagere, ariko kenshi ni indicateur ko bimeze neza iyo mushobora kuba mu mwicarana. Kuko ahandi mu mwashwanye sime mubona murashitse ngaha, hanyuma agaca afata inzira yahagiye undi agaca afata hajya, kuravyumva bamwicarana kuko hariho message tubafitiye. Yesu ashimwe cyane. Ndashobora kuvuga iki bantu b'Imana, esprit ya manipulation iba mu bantu benshi. Uzosanga umuntu afise icyo ashaka kukubwira, afise ukuntu akikubwira gucumisa amajambo. Uno munsi hoho ntibaza kumukira. Kuravyumva? Bene utwo tujambo iyo uhuriranye n'umuntu ari faible, yiyagiriza kubera ico uvuze, azobikora, ariko akabikora kuko fete ari objet ya manipulation. Mwebwe mukunda kwiyagiriza, mugire attention, nimusange muri bikoresho vy'abantu igihe Imana yabacunguye kugira ngo mucike abayo. Mugomba kwiga gukora ikintu umutima wanyu mwemera, ariko apana gukora ikintu kubera umuntu arinze kuvuga utujambo kugira ngo mufeze plaisir. Muramura n'abantu benshi usanga mu buzima bari abuse n'abandi, agakora ibintu ngo none gashango ntagiye ngo muri fete yiwe, ngo none gashango ntabigize, gushaka canshavurira cagira gute. Abantu barazi ingene bishavuza ugakogwa ko, abantu barazi ingene bavyimba iminwa ugakogwa ko, ugacukora ico udashaka gukora kuko ntugendeshwa na conviction, ariko uri objet ya manipulation, kuko manipulation yubakira kukwigira gute, kukwiyagiriza. Iyo abantu bama bagira ico bakwagiriza utakoze wagize gute, uzokwamugira kigoro kukubahimbara, ariko kandi ugakora ico utemera, kuko amaterme na communication yanyu idahagaze mu kuvugana ukuri, ihagaze kuri manipulation. Bavyeyi muri ngaha tugira amahoro. Tugira amahoro n'imiryango yacu. Yesu ashimwe. Bavyeyi, iyo uriko urakompara umwana wawe n'umwana wa kanaka, iyo uriko urakompara umwana mukuru na mutoyi, ushira competition mu bana, ugatuma uri faible agwana kugira ngo akunezereze. Mu bisanzwe abana banyu bamerita urukundo rwanyu. Urukundo rw'umuvyeyi ni inconditionnel. Ntukunda umwana cyane kubera azinduka kurusha uyundi, ntukunda umwana cyane kurusha uwundi kubera aronka amanota arusha yiwe, ntukunda umwana cyane kubera bangutse uwundi atabangutse. Abana bose n'ikigaba kirakeneye gukundwa igihe kiri munsi y'amaboko yawe.
iyo uzanye comparaison na competition mu bana bawe utuma hari umwe mu bana uwo bigora uwo binanira udatahura matière mu ishuri udafise ubukerebutsi muri iki utuma ubuzima bwiwe agenda buhoro buhoro yikomplexa kuko n'Imana ninkompara na Christian kandi Imana ninkompara n'umuntu numwe kuko jewe ndi jewe na Christian ni Christian n'undi n'uyundi nta narimwe Imana mu kuduhanura idukompara n'abantu Imana mu kuduhanura itugereranya na Kristo itwereka Kristo nk'icitegererezo iyo unyeretse Kristo nta complexe bintera ariko iyo unyeretse uyundi muntu afise icyo ashoboye kundusha uncreamwo complexe rero naho nzokwigora ejo nkashika kuri resultat nshaka wewe muvyeyi nzoyishikamo hari amadommage yabaye muri jewe kuko ntakaza ico twita estime de moi-même, de soi. Ndatakaza estime kuko je me suis toujours senti comparé à quelqu'un d'autre. Biprovoka jalousie kandi biprovoka muri jewe ikintu cyukumva yuko ngomba kugupruva. Or nta mwana numwe akeneye kumerita urukundo, nta mwana numwe akeneye gupruva umuvyeyi, umwana akeneye urukundo rwawe abimerita atabimerita. Iyo rero washoboye kumumanipura umukompara n'abandi cyangwa umubwira ivyo bintu mushiramwe ivyo arashobora gushika kuri resultat ushaka ariko kandi uzoba umugize umuntu azoba manipura n'abandi bantu bose azohura nabo mu buzima nkuko yabaye mu nzu yawe arondera kukuhimbara azobaho societe yose ashaka kuyihimbara akora ivyo adashaka kuko yigishijwe kutabawe yigishijwe kuba wa wundi ico azohura ku kazi ico azohura mu bakoresha ico azohura naco mu bagenzi azohura nabo azokwama iminsi yose ari proie y'abamanipulateur kuko yarerewe yigishijwe kubeshwaho na manipulation niyo moteur niyo motivation yiwe. None ni gute tworera abana bacu tutabamanipura? Reka tubaha amavaleur ya vrai ataco turinze turongerako kuko ubutumwa bwiza burihagije. Imana irafise ubwenge buhagije izobaha ubwenge muri vyose ariko hagarika izo nzira zo gucrea competition na comparaison na manipulation kuko nubwo umenga iraproduisa ariko kandi muri long terme iradetruisa. Ahabu yari umugabo yabaye manipule n'umugore wiwe. Ahabu yari umwami yakoze ibintu atari convaincu ariko kubera manipulation y'umugore wiwe sinzi uburyo yabikoze ariko esprit ya Jezebel ni esprit ya manipulation. Ndagomba kurangiza nababwira muri ishengero ngo esprit ya Jezebel yarafashe Israeli gushika naho Israeli igwa iva ku Mana kubera umwami yabaye manipule. Igihugu cyose kiragwa kiva ku Mana yo kitatabagwa n'Imana ikoresheje Eliya. Ndagomba kurangiza ndababwira no munsi muri kino gitondo impwemu ya Jezebeli irakora cyane mu makominote yacu n'amasosiyete yacu kuko turegeranye turakwegana turazinanye dukorera ibintu hamwe tugirira ibintu hamwe. Ntushobora kuzokurikira Imana uko bikwiye igihe uri umuntu ureponda kukamo ka manipulation ariko nimba bamanipule abantu bakakwifatira bigakunda nuko ufise umutima wo kwiyagiriza. Wama wiyagiriza ko babashavuje, wama wiyagiriza kugira ubatakaze, wama wiyagiriza ko batanezerewe. Bagukorera ikosa ukaba uwa mbere kubasaba ikigongwe atari ukuri umukristo cyane ariko baramaze kumenya kuri faible bakabikinirako bakagushira hano iminsi yose wama wumva uri coupable. Impwemu ya culpabilité ni kintu kibi kandi nico kintu Satani akoresha iminsi yose agomba gukontrola abantu groupe y'abantu canke umuntu. Ugomba kuba suri muri kino gitondo yuko utari umuntu ari coupable iminsi yose coupable ku buryo wacitse igikoresho c'abamanipulateur bose baza ku nzira yawe baza mu buzima bwawe kuko kwiyagiriza ni kintu kibi cyane. Bibiliya ivuga ngo uyu mwami yagize gute ngo yakoze ibizira Imana yanka ngo kubera umugore wiwe
Jezebel sa femme l'y excité, si ibyo yakora yemera, ariko hariho excitation, hariho provocation, hariho une forme d'entraînement vers icyo atemera ariko kivuye ku mugore. Uyu mugore Imana yaramuhanye, iravuga ngo azopfa, nta n'uzomuhamba, azoribwa n'imbwa. Yarapfuye, imbwa ziramujya ku buryo batashobora no kumumenya. No muri Apocalypse iza kurangira, uko uravyumva, hari ahantu bavuga kuri Yezebeli kuko n'umudayimoni wa control. Ndashaka no kubwira umuntu ameze gutyo, ukunda gukoresha abantu tujambo, kwishavuza, kwivyimbisha. Hariho abantu azi yuko iyo ashavuye abantu bose baca bahagarika umutima, kandi akamenya kubikina, akaza muri groupe akaguma bicayemo atavuga, akavuga Edine kutavuga, Edine kutavuga. Abaja kuzana ibi bagaca bazana, abaja kugira ibi bagaca bagira gute, ugaca usanga Edine arazi kwatira attention, c'est une manipulatrice, arazi gutuma abantu bose bamwiyenketa ko kandi bamuzanira, abazana crème glace, abazana café chaud et froid, abazana ikintu uze kugira ngo Edine atwenge, hama babizanye ugashwe utwenga gatego. Uravyumva? Hama rero iyo wabikumbuye canke iyo ushaka kwisi yose itigita kubera wowe Edine, hama ukamenya gukora utwo tuntu. Iyo ni esprit ya manipulation Edine, iyo no mudayimoni wa Yezebeli Edine akuriko kumenya guprovoka ico abantu bagukorera ufatiye kuco wigirisha. Muzobibona nta groupe nimwe ngaha, yaba mu baririmbye aba mu protocole, aha hose muri eglise turuzura abantu bameze gutya, abantu bazi kudukina tukagarama tugahindukira tukagira gute, ikirere n'igicu gihindagurika, cabaye gris cabaye noire. Ivyo usanga abantu bagendana n'utwo tuntu kandi bakadukunda kandi bakadukumbura. Hagusaba muhemu yarangwa twibohorera dukize, tukaguma dufise utugame twoba diabolique turi mu nyene tw'ibintu vy'igere tugwaye. Manipulation nofata n'amadimanche angahe ndayigisha ko, nofata n'umwanya ngana gute nigisha kuri culpabilité ni sujet ndende, ariko ndizera ko muhemu yera mwisaha yanje yashoboye gukora akababarira akabatahuza ivyo ntashoboye kuvuga, naho ne muhemu yera azabibatahuza bibigishe. Ariko wirinde kwemera kuba manipule, wirinde nawe ubwawe kumanipula, kandi mwirinde mwese kugendera mu kwagirizwa no kwiyagiriza, kuko ico ni igikoresho ca Satani. Ndangiriza kuri Apocalypse ya nyuma, umvigene bibiri tubwira amakuru meza. Iravuga ngo numva mu ijuru ijwi risemerera rivuga ngo, hadusomere mu Kirundi Fisto sindavyonone, aravuga ngo iki? Mu ijuru numva ijwi rirenga riti, none agakiza karashitse, none agakiza karashitse, gashikanye n'ubushobozi, kazananye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu, n'ubwami bw'Imana yacu, n'ububasha bwa Kristo wayo, n'ububasha bwa Kristo wayo, kuko umurezi wa bene data, kuko umurezi wa bene data, l'accusateur des frères, yahora barega ku murango no mwijoro, yahora turega ku murango no mwijoro, imbere y'Imana yacu, imbere y'Imana yacu, akororewe hasi, aratibuwe, yaratibuwe hasi, yarakororewe hasi, yarirukanywe, ijwi ryiwe ntirigishikayo. Ndababwire ngo Yesu yaravuze ngo birakwiriye ko agenda. Yesu ashimwe cyane. Kandi Yesu nivyemeye ko bamukorako, yaraduze agenda guhumanura ijuru, yatwaye amaraso yiwe ahumanura ijuru ryari ryaranduzwe na Satani. Kera Satani yarashika mu ijuru akaturega, ariko Yesu kuva agiyemo yaratibuwe, ntagishobora kuhashika, ntagishobora kutwagiriza. Kubera iki? Ijwi rirasohoka rirasemerera riravuga ngo umwagirije wa bene data yagize gute? Yatiburiwe hasi, nta uhari akitwagiriza, ntagifise icyo avuge n'Imana. Niyo wumvise Satani ariko arakwagiriza, umubwire uti Imana ntinyagiriza, wowe uranyagiriza. Alléluia. L'accusation selon Dieu produit la repentance, mais l'accusation selon le diable produit la perte et l'égarement total, loin de Dieu. Alléluia. Kure y'amajambo. Okay. Hari ibintu bya kure? Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Uyu murongo rero ndashaka mwese muhagaze musubiremo inyuma ya Fisto. Mvuze muhagaze se ngo muratashe, turadusenga umunota umwe canke iminota ibiri hama dutahe, ariko ndashaka Fisto adusubiremo iri jambo kuri iri jwi ryasemereye mu ijuru, tuvuga ico ryavuze. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. 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 Nimburi ngaho no musi muri kino gitondo, imbere yuko dusenga, imbere yuko tuvuga aya majambo, ukaba wumva umaze iminsi uri kuriyagiriza kandi ukumva birakome kandi birafise inkomezi, ndizera ko muri kino gitondo hariho ubuntu bw'Imana. Wewe wumva wiyagiriza birenze igipimo, uze ngaho imbere dusenge. Yesu ashimwe cyane. Wewe utarananywana n'Imana, utaranakizwa, uze ngaho imbere
wakire Yesu kuri uyu munsi hariho imbabazi z'Imana. Ariko iri jambo narirungakanywe kuri uwo muntu wese yumva afise ukwiyagiriza, kuko numvise ko ari abantu benshi Satani ariko aratwara mu kinogo cyo kwagirizwa mu mutima wabo. Haleluya. Ni muri oblige mwese gupfukama, nimba yapfukamye mwese nimuze, mwebwe nimuze abumva dukeneye gusenga. Haleluya. Haleluya. Muri ko muraza ndashaka dusubire mu iri jambo Fiston udusomere. Haleluya. Wumva iri jambo ryabaye ijyawe uze ngaho imbere. Haleluya. Kubera Imana yari kurungikiye kandi hari ikigomba gukora ku buzima bwawe. Hariho ibyo wakoze, hariho ibyakubaye ko, hariho ibyagushikiye, hariho ibyo wagendeyemo. Mu mutima wawe hariho kwiyagiriza, mu mutima wawe hariho kumva kutababarirwa. No munsi ndashaka dusengera hamwe n'abandi uze kwakira imbabazi z'Imana ku bugingo bwawe. Fiston woduhiye verse. Mwijuru numva, mwijuru numva. Mwese musemerere nyuma ya Fiston, subiramo Fiston. Mwijuru numva, mwijuru numva ijwi rirenga riti, ijwi rirenga riti, noneho agakiza karashitse, agakiza karashitse, gashikanye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ububasha bwa Kristo wayo, kuko umurezi wa bene data yahora barega ku murango no mwijoro imbere y'Imana yacu akororewe hasi. Mwijuru numva ijwi rirenga riti, noneho agakiza karashitse, gashikanye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ububasha bwa Kristo wayo, kuko umurezi wa bene data yahora barega ku murango no mwijoro akororewe hasi. Haleluya. 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 Ijwi ryose uzokumva mu buzima bwawe, kumva ritariko riragusunikira kudepanda ku Mana, kumva rikubwira ngo genda kure, uzokwama umenya ko ari Satani. Diferanse ya Satani na Yesu atuzana hafi iyo tunesheje, Satani atujana kure y'Imana iyo tunesheje. Haleluya. Haleluya. Mwebwe muri ngaho imbere subiramo aya majambo uvuga uti, Mwami Yesu, kuri uyu munsi muri kino gitondo ndasavye imbabazi kuko nagucumuyeko. Ndasavye imbabazi kuko hari ivyo nagendeyemo bitaguhesheje icubahiro. Kuri uyu munsi ndasavye ngo amaraso yawe anyoze, ankure kwicaha cose, ankure kwicaha cose. Icaha canje cahoze imbere yanje, icaha canje cantwaye umunezero, kandi icaha cavunaguye amagufa yanje. Muri kino gitondo nsubiza umunezero w'agakiza, subiza umunezero mu mutima wanje, hindura ubuzima bwanje. Satani n'ijwi ryawe rinyagiriza, rikansuka kure, rikanshira kure y'umukunzi wanje. No munsi muri kino gitondo ndababariwe, ndogejwe, ndatunganijwe, ndemerewe kwegera Imana, ndemerewe kwegera Imana, ndakiriwe n'Imana. Ico Yesu yakoze kiranshitseko, imbabazi ziwe ziranshitseko, ibinyagiriza vyose biramvuyeko mu izina rya Yesu Kristo. Indoto ivyanshitseko biza nk'inkurikizi zo kwiyagiriza, biza nk'inkurikizi y'ivyo nacumuyeko,
ndabisambuye mu izina rya Yesu Kristo. Ndakiriye amahoro y'Imana muri kino gitondo, ndakiriye amahoro ya Kristo muri kino gitondo, ndakiriye imbabazi za Kristo muri kino gitondo. Imana irankunze, Imana indaba neza, Imana ntishavuriye, Imana yambabariye, Yesu yanyakiriye, Yesu ntari karandaba igitsure, Yesu arangumbiriye muri kino gitondo. Yesu aranyiyegereje muri kino gitondo. Guhera uyu munsi nzohora ndamwegera n'ubushizi bw'amanga, atabwoba, ariko kandi nakiriwe, nje mu mbabazi ziwe. Ntanyakira kuko ni mwiza, anyakira kubera Yesu yabaye mwiza kubwanje. Urakoze Mana, kumbabariye, kumbabariye, kumbabariye ivyo nagendeyemwo. Urakoze Mana, kunyogeje ivyo nagiriyemwo bitaguhesheje icubahiro. Inkurikizi zose ndazisambuye mu izina rya Yesu Kristo. Inkurikizi zose ndazisambuye mu izina rya Yesu Kristo. Sinzosubira kwemera ko Satani unyagiriza kubera nababariwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya, haleluya. Turashobora kuduza ibiganza byacu nk'ishengero, abari manipule, abari muri culpabilité, bari ngaha mu ishengero murashobora kuduza amaboko yanyu. Haleluya. Iki kintu ni ikintu kibi cyane, n'umucafu, n'iyarara, n'igikoresho kibi, n'ikintu kibi. Haleluya. Mwibuke ko muri abana b'umwidegemvyo, ntimukamere nka Ahabu yakoze ivyo atemera abikoreshejwe n'umumanipula. Nawe we ntukemere kugendera mu byo utemera ubikoreshejwe n'ikigumanipula, yaba umuntu canke yaba groupe y'abantu. No musi muri kino gitondo Imana idufashe, no musi Imana ibafashe gutahurira ijambo. Mwami Yesu, ndasengeye ishengero ryawe, ndasengeye abera bari hano hantu Mana, bagenda Mana bafise ibibagiriza bitandukanye, bagenda Mana yo mwijuru araba victime ba manipulation, araba victime ba culpabilité, arabantu bagenda uko badashaka kubera hari ibibarusha ubwenge n'amangetengete n'amayeri y'abantu. Hari abantu bagendeshwa n'abanyamayeri bakabakoresha ibyo badashaka, bakabendwiza mu ma-erreur, bakabifatira, bakagenda bagomba guhimbara abantu ariko badahimbara Imana, bigatuma ubuzima bwabo buba nabi kandi bumera nabi. Ndasenze Mana yo mwijuru, sengera abavyeyi baraha, sengera abagabo n'abagore baraha. Langage yabo ari manipulation, langage yabo ari gukipabiliza, ururimi rwabo ari ukwagiriza, ururimi rwabo ari amayeri y'uruhendo. Ndasenze uno munsi muri kino gitondo vuga ngo Mana, ukureho ivyo bintu mu ishengero ryawe, ukureho ivyo bintu mu bana bawe, ukureho ivyo bintu, kuko iyo ni ministère ya Satani. Oh, iyo ni ministère diabolique. Cyo ni igikorwa c'umwansi, kini igikorwa c'umwagirizi, kini igikorwa c'abatibuwe, cyo ni igikorwa c'uwatibuwe agakugwa imbere y'Imana, bawundi yatwagiriza ku murango no mwijoro, aturega ariko yaratibuwe n'abamarayika we baratibuwe. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, fata ishengero ryawe, fata ishengero ryawe Mana, ukiza abantu bawe iki kintu, ubohora abantu bawe iki kintu. Kandi Mana, n'uwo cononye Mana umubohore, uwo casambuye umubohore, uwo wagiye muri iyo minyororo umubohore mu izina rya Yesu Kristo. Ndacagaguye iyo minyororo n'iyo migozi, kugira abantu bawe bagende bumvira wowe gusa, barongorwa na mpwemu wawe gusa, batwagwa n'ukuboko kwawe gusa, ariko batarongorwa n'amangetengete n'ubuguge bw'abantu. Ndabisabye mu izina rya Yesu Kristo. Abantu b'Imana bavuge ngo amen. Imana ibahezagire, Imana ibahezagire. Haleluya, haleluya.